Amahoro meza. Iki ni igisomwa c'indwi muri 39 cyo muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira Yesu KRISTO. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Iby'imibatizo. Ishengero rya KRISTO tuzi imibatizo itatu gusa. Ni ukuvuga umubatizo w'amazi, umubatizo wa mpemu yera, umubatizo w'umuriro. Ivyo tubisanga mu majambo Yohana umubatizi yavuze imbere yuko abatiza Yesu. Yagize ati: "Nukuri jeho ndababatirisha amazi, ariko hazoza undusha ubushobozi. Ntibimbereye no gupfundurura utugozi tw'ibirato vyiwe. Uyo azobabatiza muri mpemu yera no mu muriro." Aho ni muri Luka igice ca 3 ku murongo wa 16. Mbe mwari muzi ko iyo mibatizo ari vyo bimenyetso vyonyene vy'ukuri by'umuntu yahisemo gukurikira Yesu KRISTO? Mwibuke ko gukurikira Yesu KRISTO ari kuba wahisemo gufata inzira ijya mu ijuru kwa Data. Dufatiye ku majambo Yesu yavuze, biragaragara neza ko iyo tutabatijwe mu mazi no muri mpemu yera ko tudashobora kugera mu ijuru kwa Data. Yesu yagize ati: nukuri ndakubwira, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aho ni muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 5. Mpisemo kubandikira nk'uwishura ku tubazo dutandukanye abantu dukunda kwibaza kujanye n'iyo mibatizo, kugira tumenye ukuri kw'iyo mibatizo uko ari itatu. Ubwa mbere, umubatizo w'amazi ni ukumenya ko ari abantu babihamagariwe bawubatiza. Ni umubatizo udukura ko ivyaha twakoze twebwe ubwacu hamwe n'ivyaha vyakozwe n'abo dukomokako. Utegerezwa kuba uwo mu mazi menshi canke tugakoresha amazi yabonetse mu gihe c'ikena ryayo. Yabuze naho burundu tugakoresha icarico cose kimeze nk'amazi. Uko umuntu wese yoba angana mu myaka ashobora kubatizwa mu gihe atahura kwihana no gukurikira Yesu KRISTO ivyo ari vyo, hama akavyiyemeza. Ntibisaba kuja mw'ishure ryavyo ngo ubone kubatizwa, ahubwo iyo umuntu yiyemeje kwihana no gukurikira Yesu KRISTO haca hakenegwa amazi n'umubatiza gusa, hama akabatizwa ako kanya nyene atiriwe aranataha. Kandi uyu mubatizo ukogwa mu izina rya Data n'irya Yesu KRISTO n'irya mpemu yera nk'uko Yesu yabivuze ati: "Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpemu yera." Aho ni muri Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19. Kandi uko niko ishengero rya mbere ryabikora. Heraba uko Petero yabwiye abariko baramwumviriza ati: "Nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu KRISTO, mubone guharigwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera." Aho ni mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 ku murongo wa 38. Ubwa kabiri, umubatizo wa mpemu yera. Ni Yesu wenyene ubwiwe awubatiza. Nta muntu n'umwe yahawe ububasha bwo kubatiza abantu muri mpemu yera.
ariko birashoboka ko umuntu ashobora kwisabira canke gusabira abandi ngo babatizwe muri mpwemu yera mu kuburambika ko ibiganza. Muri ico gihe ntibahadikiriza, kuko hari igihe bamwe babatizwa abandi ntibabatizwe, bivanye nuko Yesu yahisemwo kubatiza abo agomba. Iyo Yesu yabatije umuntu muri mpwemu yera, hari igihe uwo muntu abimenya canke ntabimenye, akabibwirwa n'abandi kuko baba bazi ibimenyetso vyamubayeko bigaragaza uwabatijwe muri mpwemu yera. Navyo nibi: kuvugishwa n'Imana, kubona ivyo weretswe, kurota inzozi, no gukoreshwa utwumiza, ari vyo bitangaza bihebuje. Petero ati: aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko ubu ari isaha 3 z'umunsi. Ariko ibyo ntivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri, ati: bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. Mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa, muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje, bavugishwe nanje. Nzoshira utwumiza hejuru mw'ijuru, n'ibimenyetso hasi kw'isi, amaraso n'umuriro no gupfunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umwiza, n'ukwezi guhinduke amaraso, hataraza uwo munsi mukuru rurangiranwa w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa, igice ca 2 ku murongo wa 15 kugeza kuri 21. Hari ikintu nifuza ko mumenya: kuvuga mu ndimi zitamenyekana sico kimenyetso cyo kubatizwa muri mpwemu yera canke guhabwa mpwemu yera nk'uko amadini canke amashengero yabitwigishije. Ahubwo kuvugishwa n'Imana nico kimenyetso conyene cagaragaye ku munsi wa Pentekote. Intumwa zaravugishijwe n'Imana, hama zavugishijwe indimi zizwi n'abandi bari ngaho, ariko icerekana ko bavugishijwe n'Imana nuko izo ntumwa zitari zizi izo ndimi. Rero umuntu iyo avuze bikagaragara ko ibyo avuze bidahwanye n'ubwenge bwiwe, ubumenyi canke ugutahura kwiwe, muzoce mumenya ko ariko aravugishwa n'ikindi kintu. Bishoboka ko ari Imana canke Satani. Muri ico gihe muzomenya ko ari Imana canke Satani bivanye n'ico avugishijwe. Nimba yabatijwe muri mpwemu yera, muri ako kanya nyene ibikorwa bigaragaza mpwemu yera bica bitangura kumugaragarako. Navyo nibi Pawulo yavuze ati: ariko ibyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Aho ni mucete Pawulo yandikiye abigaratiya, igice ca 5 ku murongo wa 22 kugeza kuri 23. Hama ni ukumenya ko mpwemu yera akura mu muntu nk'uko kamere k'umuntu nako gakura, kandi ko bigwanira mu muntu byose bishaka kumwiganzira. Pawulo yatubwiye ati: kuko akameremere kifuza ibyo mpwemu yanka,
kandi mwemu yifuza ibyo akameremere kanka, uko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Aho ni mu cyacu Pawulo yandikira bigaratiya igice 5 ku murongo wa 17. Rero ibikorwa by'umuntu nibyo bituma kimwe kinesha ikindi muri nyamuntu, kuko gukura kwa kimwe biva mu gushira mu ngiro ibikorwa byacu. Pawulo ati, kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwararika iby'umubiri, kandi abaganzwa n'impwemu bitwararika iby'impwemu. Aho ni mu Baroma igice 8 ku murongo wa 5. Iyo rero tubatijwe muri mpwemu yera, biba bivuze ko Yesu aba yashimye urugezo rwiza rw'inyota umuntu afitiye Yesu Kristo, hamwe n'umwitwarariko afise wo kumva no kwitondera amajambo Yesu yavuze. Ibyo bikagaragarira mu bikorwa akora. Igihe cyose umuntu yabatijwe muri mpwemu yera, arangwa n'inyifato y'umuntu yazinutswe iby'iyi si, akitwararika ibyo muri bwa bugingo budashira, ibyo mu ijuru. Iki nico gihe Yesu na Data baza bakaba muri we biciye mu ishusho ya mpwemu yera, aho acaba mu muntu kugira yame amwigisha, yongera amwibutsa kwitondera ibyo Yesu yatugeze byose kugeza aje kutujana imuhira kwa se. Yesu ati, ariko umwiza ariwe mpwemu yera, uwo Data azorungika mu izina rya Data, niwe azobigisha byose, kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Aho ni muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 26. Ubwa gatatu, umubatizo wo mu muriro. N'uyu nawo ni Yesu wenyene awubatiza. Nta muntu n'umwe yahawe ububasha bwo kubatiza abantu mu muriro. Iyo Yesu yabatije umuntu mu muriro, ntibimenyekana akibatizwa, kiretse Yesu wenyene hari uwo yibiye ako kabanga ngo abimenyeshe abandi. Kenshi bimenyekana bivanye n'ibikorwa byiwe byo kwimburira abantu mu ijuru, canke ibikorwa byo kurondera kuzuza ca gitigiri co mu ishengero rya Kristo rimwe Yohana yerekwa. Ni umubatizo utwinjiza mu byo gukorera Imana, kandi ufitaniye isano n'ingene wiyumva muri wewe. Ni igihe wumva ko ukuri wamenye utokwigumizamwo, ugahitamwo kubibwira abandi biciye mu gushingira intahe umwami Yesu, ukavuga ico wizeye kandi wamenye, ukamamaza iby'ubwami bwiwe, ukanatura ibyizigiro by'iherezo ryawe, ndetse ukabikora nk'uko yabitugeze. Wisanga wabaye nk'umuvugabutumwa, kuko aho ugeze hose wumva wobabwira ibya Kristo Yesu gusa. Ni umuriro uba wakwatsemwo ku buryo ata muntu yowuzimya. Hari naho umuntu yibaza ati, ibi vyamfashe n'ibiki? Kuko rimwe na rimwe utitahura, wanashaka ugakora amakosa menshi mu byo gukorera Imana. Aho niho umenya ko hari icyakubayeko, ariko biragoye ngo utahure ko ari umubatizo wo mu muriro. Abantu bazokubona canke abo uzovyiganira hamwe boba batahura iby'uwo mubatizo, nibo bazogusigurira ibyagushikiye, bongere bagufashe gushira mu ngiro ico uhamagarirwa gukora mu kubaka umubiri wa Kristo canke ishengero rya Kristo. Nifuje kubandikira ndabasobanurira iyo mibatizo kugira umuntu wese yimenye kugira
kugira twoye kuba mu byo tutagezwe, kugira vyoye kutuzanira imivumo. Ico nokongera ko nuko umuntu ashobora kubatizwa iyo mibatizo yose icarimwe, canke umwe ugatangura uyundi ugahereza. Bisigura ko itagira urutonde kandi ntiraba imyaka, tubatizwa bivanye nuko twabyihitiyemwo canke Yesu yabiduhitiyemwo. Ico kwitondera nuko bimaze kwibonekeza ko abantu bakorera Imana benshi batazi gushishoza ngo bamenye ko hari abantu babatijwe muri mpwemu yera canke mu muriro, kugira bamenye ingene babitaho mu buryo bwo kubafasha kugira bashigikirwe bakore ico bahagurukirijwe gukora. Urakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nabandikiye. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.